ngo hafatwa abanyamurenge twe nta bantu dufata nta bantu twafashe oya nico bita contrôle de routine sur les irrégularités umva mu igihugu cyose kirafise amategeko n'amabwirizwa kigenderako ucinjiyemwo rero ugendera kuri amategeko n'amabwirizwa kandi kuraba ko abantu bari mu gihugu baba bisunze amategeko n'amabwirizwa ni ibintu bisanzwe ibihugu byose nta gihugu na kimwe shaka ugende muri Amerika bumvise ko yavuze ko igomba iturungikira abantu abarundi amajana ngahe n'ubufaransa buriko ravuga ati nimuze tuvugana ukungene abarundi bari mu Bufaransa za Mayotte n'ahandi bagiyeyo bitagicanye n'amategeko ukungene tubasubiza inyuma nico cakozwe nta banyamurenge turondera ko abanyamurenge dusanzwe tubana neza ngaha mu Burundi nta kibazo abanyamurenge bateye ivyo ababivugana abantu bashaka gukwega bakwegereka ibintu by'ubwoko natwe tuko turabirengana siho turi kuko abo twasanze badakwije ibijyanye n'amategeko byo kuba mu Burundi nivyo hashobora kuba harimo umunyamurenge umwe cyangwa babiri mugabo twasanzemo n'abandi bantu bo mu bundi bwoko bwo muri Kongo no kwifitiye ubwoko bwinshi twaraburije imodoka niko bimeze ubaye mu gihugu udakwije amategeko nta gashobora gushiramo ataca kindi cyaha wakoze bashaka kugira ati subira mu gihugu wawe witunganye uzogaruka wakwije bijyanye n'amategeko hariho n'ayandi nationalité yandi mu bo twasanze bari mu mahoteli hirya no hino cyangwa mu makarite twasanze mwe abaganda tusangamwe nabo mu bindi bihugu bya Kenya n'ahandi ivyo ntabwo vyotera ubwoba ngo hariho umunyamurenge ariko ararondegwa oya twe iyo mission ntayo dufise igihugu cy'Uburundi iyo mission ntayo gifise nta munyamurenge twe tuvuga tuti umunyamahanga ariko gataka ko Burundi ahabe yisunza amategeko akaburu abatari bakwije vyangombwa bose hamwe twasanze bashika hafi 80 ego bashika hafi 80 amategeko avuga ati umuntu usanze atakwije vyangombwa umushira ku rubibe hanyuma akagenda iwaba akitunganya natwe hariho abo baturungikiye ejo bundi batari bake bashika 111 baje hirya yejo hari n'abandi barungitswe bashika 160 na bangahe binjiriye ku mupaka wo mu Cibitoke bari bavuye muri Kongo nyene baca mu Rwanda bavuga ati oya mwebwe nimukwije ibisabwa n'amategeko yo kuba mu Rwanda nimugende iwanyu Burundi nibisanzwe kandi twabakiriye bava muri Tanzania bava mu Buganda bava mu bihugu byose bibanyi byose babigize no muri Tanzania bavayo basanze utakwije vyangombwa baragusunika ugasubira iwanyu twenda twabaturungikiye rero ntituvuga ngo tubakira turabakira nyine ko na bene Burundi bivanye n'ivyo barimo rero turavugana tukarabana ko atabindi bintu bagirizwa hama bakigira mu bihani wabo twebwe gusubiza abantu inyuma umwe wese tumusubiza mu gihugu ciwe c'amavuka turavye ikimuranga nimba afise CPGR yo muri Kongo yakaba yitwa ko ari umukongomani tumushira ku rwego agatumba abakongomani bagaca mwakira rotoite congolaise dusanze ari mu Tanzania tumushira ku rwego rwa Tanzania tukamushikiriza inzego zo muri Tanzania zikaze mwakira dusanze ari umunyarwanda nuko nyene turi mu bihugu bigize umuryango wa Afrika y'ubuseruko Burundi Kongo Uganda nivyo nibi byose musanzwe biri muri uwo muryango amategeko avuga ko wewe uvuye nko muri Kongo nka Karorero ukaza mu Burundi ukavise vyangombwa bikwiye ufise uburenganzira bwo kumara mu Burundi amezi 3 no kuvuga umaze amezi 3 ukarenza ko n'umunsi umwe kuri amezi 3 no kuvuga ko ugiye muri irregularité sibivuga ko utegeza gukora ikosa riri cyangwa irindi eka ivyo mu mazi misi ni gikorwa ca misi yose nikorwa ca misi yose si cabaye no munsi nejo kizosubira kuba na hirya yejo nkuko nibindi bihugu byose bigenza kwicambere mwo banza kumenya ico twihutira uwo muntu yaje mu Burundi ateyisunze amategeko ese byukuri yazanwe ni neza cyangwa yazanwe ni nabi yazanwe ni nabi tukaba tutarabona iyo nabi ko yayikoze nitumufunga oya turamuhagarika tukamushikana ku rubibe rw'igihugu ciwe mugo dusanze yakoze amakosa réseau du principe de la territorialité ya loi pénale
turamukorera dossier hanyuma akashikirizwa inzego z'ubutungane zikaheza zikamenya ico zikora. Ati hariho abafashwe mu Rumonge ntibafashwe ngo bapfungwe. I raporo naronse kwari kugira barabe neza ko impapuro bafise atari za magendo, ko hari impapuro z'ukuri by'ukuri. No bamenyesha ko hari abantu bakoresha impapuro za magendo ngaha mu gihugu cy'u Burundi. Twamaze gusanga ko tutabagwanije mwese kugira dufashanye tugwanye bakoresha impapuro za magendo. Hariho novuga ko ningeso mbi, hariho tumaze gufata bafata impapuro z'ama service ugasanga bahinyanyuye biganye sinyatire y'umutegetsi y'indongozi y'ishangwe yidi kugira ko impapuro za magendo. Nivyo turi burya ikibazo cyose kijanye n'impapuro b'imprima nikindi kibazo ko niho dushaka ko tugenda muri ibi vya digitalization turonke intuzo impapuro zitigana. Nivyo rero dusanga umuntu bamumaranye nk'amasaha 3 cyangwa 4 bagashavuga ngo nakayapfunzwe kwari kuhinyuza neza ko by'ukuri izo mpapuro bafise ari z'ukuri. Nta bantu bapfunzwe kuri ico.